urukundo rudashoboka. Turongeye kubaramutsa tubipfuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Iyi ni Bollywood, aho tubandanya tubabwira inkuru y'urukundo rudashoboka. Iyi akaba ari episode ya 4. Nk'uko twarangije episode iheruka, mama wa Mirna agira yereka umukobwa wiwe ifoto ya Omega muri ico gihe nawe yari mu bitaro inyuma yo gukubitwa ikofi na minisitiri wa mbere ariwe se wa Mirna. Ivyo bigatuma uwo musore asubizwa mu bitaro ku mvo zo gutakaza amaraso menshi. Nuko rero mama wa Mirna abwira Mirna ati, mwana wanje, raba nakuvyaye uri umwe, bisigura ko nta bindi vyizigiro vy'akazoza kacu je na so wawe dufise atari wewe. Ni nayo mpamvu tuba twiteguriye guhemukira uwo ari we wese yoza kugirira nabi, naho vyoba ngombwa ko natwe dutakaza ubuzima. Niko gukora mw'isakoshi ngo atore ya foto ya Omega ayereke Mirna. Aho nyene telefone yiwe irahamagara, aca yihoza gutora ifoto, atora telefone aritaba. Aho nyene yakira inkuru mbi cane, bivanye ko n'ubundi we n'umukobwa wiwe bari ku kibuga c'indege ngo umwana ajanwe kwa muganga. Bisaba ko abura ico afata n'ico areka, kuko bari bamubwiye ko umugabo wiwe ahejeje kuraswa n'abagizi ba nabi bataramenyekana, kandi ko ariko atakaza amaraso menshi cane. Mama wa Mirna atangura kwibaza ibibazo vyinshi, ati mbega umukobwa wanje agwaye cane kandi ategerezwa kuja kwa muganga, mpite mu kwitaho nde wibanze? Acibaza ibibazo vyinshi. Mirna abaza nyina ati, mama, uwo yarinde kuri telefone? Mama wiwe nawe aratinya kumubwira ivyo ari vyo, ko yari afise ubwoba ko umukobwa wiwe yoca aremba cane ku mpamvu z'uko yakunda se wiwe cane. Ahitamo guheba urugendo yari afashe, afata umukobwa wiwe nawe nyene aremvye cane, amwirukankana muhira. Hama aca aja kwa muganga kuraba umugabo wiwe aho yari yatakaje amaraso. Ikibazo kiravuka rero, ku mvo z'uko amaraso yari karamukamamwo cane, barabura n'umuntu afise umugwi w'amaraso yiwe ahantu hose. Muganga amenyesha ko asigaranye umwanya udashika isaha kugira ngo uwo mushinga ntacikane niba atazoba yaronse amaraso. Aho nyene amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru vyose vyo mu gihugu bitanga itangazo ko umuntu yoba ari mu mugwi w'amaraso nk'uwa minisitiri wa mbere w'igihugu kandi atanduye yoshika ku bitaro agwariyeko akamwongerereza amaraso, kandi ko yohabwa agashimwe k'amafaranga angana n'umuriyaridi. Ico gihe vyaca kumbonesha kure. Mirna ari muhira bimugwa mu matwi, aca yirukira kwa muganga. Muri ico gihe nyene Omega nawe aravyumva, aho yari agira asohoka ibitaro. Tubibutse ko nawe nyene yazanywe mu bitaro ku mvo zo gutakaza amaraso, ariko wewe nta kibazo vyateye kuko imiti bamuteye yatumye amaraso yongerekana. Ivyo bitandukanye na minisitiri wa mbere w'igihugu, kuko we yari yarashwe ahantu hatuma amaraso aseseka ku murindi munini kandi mu kanya gato. Ivyo bigatuma atakaza amaraso menshi cane. Nuko Omega yumva umugwi w'amaraso wiwe usa n'uwo bavuze. Ku mvo z'uko minisitiri yari agwariye mu bitaro bimwe na Omega, biba ngombwa ko uwo musore ajya gutanga amaraso kuri uwo mushinga. Ukubise yirengagije ko ari we nyene kugira azanwe kwa muganga,
amuhora umukobwa wiwe. Bidatevye Omega abwira umuganga ariko aramusinyira ngo asubizwe mu gasho ko yifuza guha amaraso minisitiri. Niko guca abwira uwari amucunze ko yomutwara mu cumba c'indembe inimero B122. Agishikayo akubitana amaso na mama wa Mirna n'agashavu kenshi, abwira abarinzi ko bomufata neza na neza ko uwo musore aje kuyihora kuri uwo mushingantahe wiwe, kuko ari we nyene yatumye aza mu bitaro. Tubibutse ko ico gihe umwanya wari watanzwe na muganga uri munsi y'isaha wari umaze gutwara iminota ingana na 30. Omega afunganwa n'uwari amucunze, bagirizwa ko bari baje kuyihora minisitiri ngo bamugirire nabi. Muri ico gihe wa muganga Omega yari yasavye avuga ko ashaka gutanga amaraso, yari yabimenyesheje uburongozi bw'ibitaro. Nuko dogiteri mukuru aza aho Omega ari, aramubwira ati twamenye yuko wipfuza guha amaraso minisitiri wa mbere, tuje kugutora kugira ngo tugupime tumenye yuko utanduye hanyuma utange amaraso. Nuko Omega kugwa mu cumba yari afungiwemwo n'umucunze, bamutwara mu biro vya dogiteri. Dogiteri atangura kumupima, asanga ibintu bimeze neza, nuko atangura kumuvoma amaraso. Bahejeje baza kuyongerereza minisitiri wa mbere, atangura guhembuka, ntiyaba agipfuye. Ibyo birangiye Omega arasohoka, abwira uwari amucunze yuko ubu vyemerewe ko basohoka bagasubira ku rugendo rwabo rwo gusubira mu buroko. Bagiye gusohoka, mama Mirna araza yicishije bugufi gusaba ikigongo Omega no kumushimira. Omega aramubwira ati muvyeyi, birumvikana ko ibyo wakoze byose warinda umuryango wawe, kandi ko gufashanya ari iby'umuntu uwo ari we wese. Mama wa Mirna aramubwira ati musore, twakwihenze ko cyane, twarakubabaje cyane, ariko igitangaje n'urukundo werekanye mu gukiza ubuzima bw'umutwe w'urugo rwacu. Ntacyo dufise twoguhemba, nta n'impembe iberanye n'ubuzima uhejeje gukiza, ariko icyo twemeye nk'umuryango, twiyemeje yuko dutegerezwa kuriha uwo ari we wese amafaranga muri yaridi. Kubw'ibyo rero turiteguye kuguha amafaranga yawe, kuko icyo wakoze uragihemberwa. Omega aramubwira ati mabuja, ibi nabikoze kuko nifuza gukiza ubuzima bw'umuntu, apana kubera amafaranga. Omega n'umucunze bafata akayira barasohoka ibitaro. Yurizwa umuduga w'abanyororo. Ukigenda arabye hakurya abona Mirna ashitse ku bitaro kuraba se, ariko Mirna we ntiyamubona kubera nawe yari mu bibazo byo kwihuta kuja kuraba se agwaye cyane. Agishika ashika agwa mu nda mama wiwe. Mama wiwe nawe ararira cyane. Mirna abaza nyina ati mama, kuki utambwiye ibyabaye? Kumbe igihe bagutelefona kuri telefone yari amakuru mabi ko papa yarashwe. Mama we aramusaba ikigongo, aramubwira mwana wanje uragwaye, sinifuza kuja mu bibazo. Umukobwa wiwe nawe aramubwira ati mama, byari kuba byiza ubimbwiye kuko ni papa wanje. Abaza nyina uko samerewe. Nyina aramubwira ati twaronse umugira neza, yafashije so amwongerereza amaraso, ubuso wawe yahembutse hasigaye kabyuka gusa. Mirna abaza nyina ati mbe mama, uwo mugira neza yoba ari nde?
akuraho ifoto ya Omega arayimwereka. Aho nyine Mirna ararira ati ni wewe kandi ugarutse mu buzima bwanje. Mama wiwe aramubaza ati uyu musore umuzi kwiki? Nawe atanubwoba afise abwira nyina ati mama, uno musore kuva umunsi wa mbere namubonye naramukunze, niwe yatumye menya ko urukundo rubaho ku isi. Naramurondeye ndamubura gushika naho nagwaye. Niba ubona uno munsi ngwaye ni kubw'uyu musore, ariko none raba Imana isubiye kumushira mu nzira zanje. Uno munsi yongeye gukora igitangaza mu buzima bwanje akijije papa. Abaza nyina ati uyu musore yoba ari hega mama? Mama wiwe nawe aramubwira ati uyu musore arafunzwe mw'ibohero, kandi cyagiye twari ku kibuga cy'indege nagerageje kukwereka ifoto yiwe nk'uko yari yayimpaye ngo ndakwereke, ariko nta cyizere nari mfise cy'uwo ari we, kandi nibaza ko woremba, niyo mpamvu ntayikweretse mwana wanje umbabarire. Aho nyine Mirna afatwa n'akabonge kenshi. Mu kanya gato umuganga aza kubahamagara ngo baze kuvugana n'umubyeyi wabo. Nuko mama wa Mirna afata umukobwa wiwe baja aho uwo mushinganahe yari agwariye. Bagishikayo Mirna ararira cyane kubona papa wiwe wa mukenyezi, nawe arishima cyane kubona umugabo we yahembutse. Aca arababaza ati numvise yuko hari umuntu yantangiye amaraso ngo nkire, mbega uwo muntu yoba ari nde? Niko kumubwira ko ari wa musore. Nyina wa Mirna aca yiganira umugabo wiwe byose byashikiye umukobwa wiwe. Aho nyine minisitiri aca atanga itegeko ryo kuza kumuzana mw'ibohero. Minisitiri wa mbere w'igihugu ahejeje gutanga itegeko ryo kuza kuzanirwa umufungwa yitwa Omega, aho nyene kuri televiziyo harengana inkuru yihuta, inkuru y'incamugongo ivuga ati imodoka yarimwo abanyororo bari basubijwe mu gasho ihejeje kugira isanganya. Tubibutse yuko iyo modoka yarimwo Omega. Mu mazina bavuze y'abari barimwo na Omega aravugwa. Aho nyene Mirna akubitwa n'inkuba yikubita hasi. Mwifuza kumenya ibyabandanyije? Ini Buru TV. Uru ni urukundo rudashoboka episode ya 4. Duhurire muri episode ya 5 kugira ngo tubandanye inkuru. Tunabibutsa ko inkuru ifatiye ku nkuru yabayeho by'ukuri. Naho butaha. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment.